no twafunzwe ndukwiye kwicara mu nkungugu kuva kwera umwaka w'abarundi guys si umwaka w'abanyamerika gusa twebwe twaremeye tu none hari umunsi ufise irangi itukura wundi yera twe twaravyemeye mu mutwe yacu ariko wicaye hamwe nogira ngo abantu badafise calendrier nibaza umunsi bavyara c'est vrai abakobwa badukunda ni benshi ibyo murabizi ariko natwe turagerageza kwirinda umunezero wanje atacho wonona kuri wewe ndeka ninezererwe n'abafana kenshi baza bashaka offer y'ifoto nibo kenshi baza kwinukiriza ariko yabatanze noti yari kuba bize ni pose avuga ati je pose nayirihiye arabo duha imitima kumbe bo bashaka hit na kaye tuvyara baki kuko dukundwa na benshi bamwe ngo kuri Saint warababaye ariko nariko ndasoma ku kantu wambaye ku kuboko nabonye kizina sinshaka kurivuga utampaye ruhusha ndagwa ruhusha pe handitse ko Khaisa yego kabisa Khaisa ninde Raisa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa Islamu wote. Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Iyi ni Empower TV, ni televiziyo online ibazanira abaririmbyi canke abo bose bakora ibikorwa mva bwenge. Nuko rero uno munsi turi muri Source d'Inere naho mubona ikibanza si cyakindi cyo muri jardin, ariko Source d'Inere marazi ko tubanye neza, ibanye neza na Empower TV, bafitaniye ubucuti. Murashobora kuza ngaha hari ama piscine mukoga mukajariya muri jardin, mufise n'imanza barabafasha. Murashobora kuza mukubaka amatante mukagira urubanza rusa neza rutagase cyo kimwe n'amabiro yo gupanga hano muri Source d'Inere ariho urashobora gushika rero hajya kuri reception bakakwakira bakakubwira. Iyi ni Empower TV, hariya uri kara kamera umukameraman abandi bavuga ngo ni nyuma ya kamera ni Beni, hanyuma kuri micro ni Vivance Emery. Murazi ko tumaze kumenyerana. Atuno munsi rero mwazanye nde? Twebwe tuzana amatara gusa, tuzana amatara ntituzana umuntu atabizi. Hari umuhungu yanditse akaririmba, wewe naho ururimbo ruba rwasohotse umarindwe kugira utahure neza. Apana babandi bamuri ndagukunda imisi yose sinzi nyoye amazi ndakubonamwo wewe ivyo ntarimo. Yandika kabisa ibintu atanga ubutumwa bwerekeranye n'ico gihe. Numuririmbyi mwakunze kuva kera, je no mwita legend kandi sinaba nihenze kuko hagiye umaze kumara imyaka irenga 10 ukora ikintu umaze kumira akabuye kico kintu benshi bacavuga ngo nakabuye kabagabo. Nuko rero yarimbye indirimbo zitari nke mwakunze, mu nyuma araja kurahura ubumenyi hanze y'igihugu. Ubu rero turi kumwe ngaha yaragarutse, ahubwo ubu aririmba byose. Turaza kugerageza kuvugana muri make ivyo carrière yiwe, mugabo ntawe yivuga yose ngayimare ku munsi umwe, bisaba ko twokwitiza nk'umwaka. Nuko yitwa Mukombozi ariko yitwa Nzeyimana Toma, niryo zina muhera bamuhamagaye. Nibaza ko muhera bamuhamagara Nzey ni sawa, ariko wewe ni Mukombozi. Ayeyo hasta la victoria siempre. Umeze neza? Neza kabisa, ndashima sana. Alhamdulillah kweli. Alhamdulillah kweli. Kumbe ngo yivugana ubwoba. Kumbe ngo yivugana ubwoba. Uvuga Imana n'ubwoba, Satani we tuvugana ubwoba. Imana tuvugana confidence, gusa ni icyubahiro ku Mana. Mugawe witwa Rusifamani. Ndaga dutangurira hanye naho twatanguye. None Rusifamani bazanze no bari yamwisite ngo Rusuferi ngwinde ngo ni Satani. Luciferi si Satani, icyambese kirundi mwarundi mwaramize tunimwigeze munabaza. Si kirundi ni kilatini. Luxi bisigura umucyo, lixi lumière. Hanyuma fer umuhetsi umucyo. Niryo zina rya Satani kera akiri kumwe n'Imana, yarafise umucyo. Imana yaramutiza umucyo, badaye we yacabona umengo niwe mucyo, aravyimba. Ashatse kuvyimba aribagira ko ari yo success yiwe ariyo Imana. Imana ikimukura ko ashaka kubita kudeta. Imana ikivuga we peti attention. Imana ikimukura ko wa mucyo, imikuye ko wa mucyo cyasigana umwijima, acha yitwa Satani. Satani bisigura opposa, c'est-à-dire cyo umuopposa w'umucyo, cyo kumwijima. Ariko genda batangara umwita ko ari umuhezi w'umucyo, abo abantu mwe Imana hagira bashavurira. Satani uyu munsi umuntu amubonye no kumurango arajya kwinyegeza, ariko ntawo ubona Mukombozi mwijoro ngo yinyegeze. Je nawo mbona mwijoro
ejo nawe yoba afise ubwoba kumva gusa urya ni Mukombozi acavuga uti wow okay amani tadiria nico cyatuzanye ku isi guserukira Imana. Asante sana Mukombozi, pare sana wambaye jezi ya Real Madrid ku munsi w'ejo Manchester City, ndabishizemo ndavuze ku munsi w'ejo kuko ndazi ko ikiganiro si bya bindi bimarindwi Beni uno munsi aragikorera ko ejo Manchester City yarabagiri ibintu bine kuri bitatu ego na usangiye no utabega kandi ekipe ni tu hajya bazokubesha hajya na inzara yotera igatera mu bikoko nugiye ngo inkangwe izokungana n'impene oya so ifari nk'inka nyene kandi ibere rya nyoko naho ryo arifise igihere uraryonka niyo mpamvu navuze uti jewe ntabwo bamfise intsinzi turemenyereye. Okay, we ndi babandika hama batsinzwe aca vaye. Twe turi babandi mu bikoko twakunze injiwa cyane, injiwa igi umugore umwe. Tumeze uko. Okay. Mukombozi, karibu kuri Empower TV. Nibwo bwa mbere nkikwakira kuri Empower TV kandi wakoze ndazi biragoye ariko akubona watwitavye n'ubuntu twagiriwe. Merci sana kandi kindi nacyo makubise ugomba kurira kubera ni mwansabye gukanika amanuzi amabajaji mwansabye kwivugira kandi nanjye akanwanda kagendana kivuga uti ahubwo abantu bampamagaye ku muceri munifuza. Nuko rero gato turasubira inyuma ariko ntitwinjira kuko umwanya ni muto kandi wewe umuntu agize ibyo akubaza yo kubaza byinshi nawe ukishura byinshi umuziki ngaha mu Burundi inyuma gato kuko urazi ko bagiye kurahura ubwenge hanze y'igihugu uko wawusanze warateye imbere canke bimeze gute? Warateye imbere ariko nugukura gutera imbere direct nugukura warakuze kubera ushobora no kumera ubwanwa ari ukabukenye umuziki ukamera ubwanwa umuntu ashobora kumera ubwanwa ariko ntubuteye imbere ntubukuze stadiri hajya kumera ubwanwa siko gukura ashobora ubwonko ari kibiri gusa ariko ubwonko nakigenda stadiri ibibazo bari ibyo dufise kera n'ubu bacyabifise ariko iterambere ryo bayaraje ari iterambere riri gato ryaje kubera abakinyi baje benshi idini rya kironka abanywanyi benshi tuvuga yacagwira sasa muri ico gihe ubu abantu barakora cyane nico kintu cyahindutse yuko abana barakora kandi ni bien sana. Ikindi nacyo gusa haracyakeneye uburyo ubona ifi yashobora kubizi koga ariko ntiyo koga neza mu aho kwikaburimba ikeneye amazi kugira ngo yereke yatana yayo koga so haracyakeneye amazi kweri kandi ukuntu imyaka iguma igenda nuko umuziki gumuzimba kandi uburyo burakenewe cyane. Nuko ni Mukombozi Nzeyimana Toma, wewe uri umuririmbyi wandika ibijanye n'ibihe umuntu abarimo mu gihe abandi ashobora kwandika indirimbo ukamenga ntibaho uko hari indirimbo zitabaho sinzi kubizi hari indirimbo wandika inyuma y'imisi ibiri byavuze kabigiye ariko wewe wandika ibintu bibaho imisi myinshi ivyo bintu we inspiration wikura icyambere mbere navuga ko ari Imana kubera kenshi byinshi ndabimenya ndije nyene kurusha ndi mu bantu yego kabisa ko iri mu bantu hajya wiyumvira cyane iri wenyene muri ndije nyene niho ndonka inyishu ibibazo mfise kurusha ndi mu bantu kenshi nkura ibibazo ni nyishu ntiziva inyishu ndabona umuco w'inyishu ariko umwe wese abafise inzira yiwe nkakujya kwa Bujumbura inyishu ziriho ariko inyishu yawe si y'uwundi nkakujya kuzi Bujumbura hari uwafashe rya Rumonge ni uwafashe rya Bugarama ariko ikuru no gushika sasa ukavuga uti giye ryo nshikana ni stadiri ico nico kintu nibaza yuko ni kujya uba ufata umwanya ukavuga uti none eske jewe mu by'Imana yandemye kuza ngaha ifo kumvuga ibi nibi kandi Imana ndasabye nzo bivuge neza nibyo sawa Imana ko abantu bose barabivuga ariko kubivuga neza sana kubivuga kwa kundi Imana ashaka kubivuga navuze ko tuza turakora ko gato kuko wagira ngo yinjire indip ntivyohera. Mukombozi igiheruka kuza abantu bari bafise bashaka kumenya none mbe Mukombozi turamuzi inyuma gato aririmba uku ubu naho umuziki umenga wahi
yahinduye intumbero hariho amapiano sinzi hariho ibiki n'ibiki Mukombozi dukeneye kumwumva azogaruka gute wewe ati ni muhore ucubanza wamwangamwe ngo uyu mwaka sinzi ibiki n'ibiki abana ati erega wamuhonga garutse kwa kundi nyene bajya ujya uyu mwaka waje warayanditse nayisohoye le 1er juillet kandi urumva iyo turi mu 2022 ariko 2021 yari introduction kuko nabona yuko kuva kwera umwaka w'abarundi guys si umwaka w'abanyamerika gusa twebwe twaremeye tu none hari umunsi ufise irangi itukura wundi yera twe twaravyemeye mu mutwe yacu ariko wicaye hamwe nogira ngo abantu badafise calendrier nibaza umunsi bavyara reka ubucungu bugeze aramenya yuko apre mu mvura nzovyara nimba nabyo birazwi so uravye umwaka w'abarundi musanze twe mu mwaka wacu utangwa le 1er juillet haje Burundi bwikuke no dutangura umwaka ariko ubundi wa le 1er niki n'amatariki gusaba gushizemo kandi no mu mezi nibazokubesha amezi n'amezi si 10 niyo mpamvu musanze septembre musanze iri muri 7 ariko uyu munsi bakubwiye ko ari 9 kubera iki hari amezi abiri bashizemo hari amezi ya umwami César Gilio niyo jiye umwami Auguste avuga Auguste ashira mu kwezi kwiyoga hari ikintu uvuze kandi umenga ki ufise rezo nukuvuga septembre harimo 7 ariko uca bavuga ngo nuko 9 nama octagone october ni ama octa na mawiti ama octagone afise point 8 ariko umunsi october niyo nuze niyo kwicumi december nama 10 nama 10 nama ki ariko umunsi kuba 10 niyo 12 so nibaza yuko harageze ko mugira umuco mw'abantu niho muzosenga n'Imana mu gihe cyayo nuko araririmbye uyu mwaka ntimugire ikibazo uyu mwaka reka uwo mwaka urumva ko wagiye arafise byinshi anabuneguramwo yuko amezi batubwira menshi kandi yatekerezwa kuba sinzi 10 gushika kuva mu kwindi tariki imwe gushika mu kwindi tariki imwe 2022 abarundi bazaba bamaze kubona ko Mukombozi wa mwaka yababwira ko ukomeye ngiye kuboneka wahavuye ubabwira ati mwe mwavuze ko umuziki wahindutse ati burya jeno jana niyo mugiye natinda bacishirize ko gato love cost love singeri abatanzania ba datausi urabashiramwe tausi ndegera urabashiramwe kandi ngujya ndirimba amahera yagutwaye ngo twari kuja kugura parcela mu Maramvya man kabisa mwana umuntu yararitse ariko tu ntiyonze kubera yariwe n'icyo akunda ntiyababaye ibintu bitatu naho tutagomba kuyivuga ko cyane hari indirimbo nkene ko tuza kuvuga ko cyane ibintu bitatu mw'ijya ndirimbo ubona ati iyi ndirimbo wow nzopfa ntabyibagiwe iyi ndirimbo hari ibintu ntazopfa ndayibagiwe ko bitatu cyane nukwiga ko bariko baranyigisha kunyonga hirya bibuno byabo niho rubimenyereye ndabimenyereye ariko si hajya hano ndabikoresha ku mwanya wabyo sasa ibindi nabyo ni juste tukubona yuko bishoboka kubona yuko nshobora kugenda n'umurundi ahantu muri quartier y'abatanzania bakayimpa bakanyizera icyo cyarantangaje cyane nizeye mbona mu bintu byakugoye ngo kuronka ikanzu kwira ndegere ngo byarakugoye kubera n'igikuri ni mugufi cyane kubera nasanze umuntu ari ku mukino diye yasanze akina amasinema arakina asene z'amakanzu so yarazi aho ikura stadi byari bijya bangagiye bamuguha ati naba ari wenyene bica mugume muri clip muboneke kenshi muhagararanye cyari gusaba kuguma wicaye yo si kwicara gusa no kuryama kabisa kubera ariko nyene hajya nibazo kubeshya mugufi na muremure umugabo mugufi n'umugore muremure cyangwa umugore muremure n'umugabo mugufi haraho bahura bakareha haraho bahura bakareha akuna wowe wica wowe muhagaranye n'umuntu mutareha mworeha gute ahagaze ku ntebe okay nuko rero Mukombozi reka dushika abantu benshi bipfuza Mukombozi kandi hari ikintu nakubwiye nari kukubwira ati felicitation uri maririmbye ariko bakora ibiteramo bitari bike kandi uronka abantu merci sana kweli ikimakamba abantu bari kwitwaza tingira nuko ari wanyu ariko imabaye naho no imbuto y'Imana igezeho siramera mu abantu muze muratinya okay Mukombozi uheruka gusohora indirimbo itaramara n'iminsi 3 uri kumwe na Bifes on the floor indirimbo yitwa kimwe ku kindi yego me kabisa tugira tuyisigure hariho imistari jewe yananiye kumva ariko imbere yuko mvuga ibyo byananiye tubanze tuvugane kwijya ndirimbo ijya ndirimbo Bifes yigize umufana yego
ati wenda kubonye wa muririmbyiwe narinda gukeneye hari ibibazo yagiye arakubaza ndakuvuga bike muri ivyo ibiri mu mutwe nibuka kuko biragoye kwitahura ariko entre-temps ntarinjira neza mu ndirimbo kolabo abantu bari barayisavye iminsi myinshi mwari mwananiwe n'igiki kugira mu yikore umwanya right time igihe nyacyo ngira ngo cyari iki kubera twatangiye kuyumvira kare ariko baadaye ncyafata ingendo kwa ndagenge Dar es Salaam kandi titre iyo twari kuririmba ko sije ntiyarija ngi Dar es Salaam turavugana ngarutse nshikira mu bya love course love uko nyene tubura umwanya nawe nyene baadaye amashow tukabura umwanya ariko baadaye mu gihe turunse umwanya no wari umwanya mwiza tuje turonka n'indi ide abari kimwe ko kene sadiri ya cyari gihe nyacyo right time gigabit kabisa acarakora umuti nkuko bivuga bifasa ati ndakubonye ndagukeneye ati bijya bintu mwambika amafilme mu ijoro rero basha ntimwibaze yuko mugenda mbe muri mibu bimeze gute sasa twebwe ikindi nacyo kwambara filme si kibazo ikibazo no guhonyora iyo filme gutera accident na accident yateye tukamagana n'umururaje aje gupima wasanze uwunda hari ubona hari kosa nta kosa iba ihari unabona so nibaza yuko nawe nyero urabona ko yirwa mu nkofero tuzi yuko bizayi kuba zizibira izuba ariko ugasanga no mu cyumba arayifise kumve none mu cyumba nta izuba ryatoboye amabati nibaza yuko umunezero wanje atacyo kuba atacyo wonona kuri wewe ndeka ninezererwe umunezero wawe wanje atacyo wonona kuri wewe reka ndinezererwe indirimbo iyo abasani bagiye gukorana baririmbye bagiye gukorana indirimbo ari babiri birasaba ko umwe afata umwanya akaja akiyumvira undi nawe akaja mu rundi ruhande akiyumvira ariko indirimbo yanyu twumvise ingene mwishuranye menga mwari kumwe birafise ukuri ivyo bintu ndiko ndavuga twarabonanye ariko twabonanye cyane tugiye twiyumvire sije tumaze kwiyumvira gusa sije tunga kwiyumvira utubazo umwe yumvira akabazo aho no kwishuruku aho usanga nakandi kabazo kavuye iruhande go yishuvuye ku ruhande rwa bifesi ndigimbo numengo nari aragiye nigeze kwishura mu mufana ukunuku uti aho kumbe ni byiza ko akubaza uku hari umufana yigeze kumbaza uko mwishura gute ahubwo uko badaye ibindi byasigaye kuri phone bane akabazo naronse mbe umuntu akubaje ukunuku umufana bakunze kwibaza yego ari nibindi twahevye so nuko yari just leta y'u Burundi ati tuvyare bake dushoboye kurera ati kuko isirikiraga Mukombozi nawe ati ahubwo abasani tuvyara bake tuba dukwiye kuvyara nk'igihombe kuko dukundwa na beshi sasa uzi ikintu kimwe mu bisanzwe uriko kubyo kuvyara si byiza kuvyara abantu ovyo atamari ariko nivyo bashigikiye man no muri gisata cikuvuga uti none jewe ndi muri kote yanje kandi ikote yanje je ntegeza kuyidefanda umugabo ku nzu yiwe avuga uti jewe fumiturira abandi bantu ariko jewe sintanga igitoro sasa nayeko na defanda yuko kubera ariko nene n'ubuzima busanzwe c'est vrai abakobwa badukunda ni benshi ibyo murabizi ariko natwe turagerageza kwirinda ariko kandi kindi nacyo hari abakobwa nabo nyene baza tuzi yuko natwe turababazwa ikibazo mwebwe kubera mutubona twebwe mengo dukundana benshi mcyo ngiza ko dutora bose aho twaye kuba dutembera n'ibiti n'imigongo yaravunaguritse ariko twarigiye natwe batubabaza ukasanga umukobwa ashaka gusaba ari kumwe nawe kugira ngo amenyekane ko bazi yuko abantu benshi bimvya Mukombozi akundana nandi ubu kwatamukunzi kandi we nta mukunzi wawe nuko uramenyekana nuko none wewe reka kwanza nurisha ndeka kwanza iyo y'abagore nze Valentine uzi kunna babaye bara kubabaje sasa gagisanga umwana ugasanga abakobwa tubyaranye bamwe baza badushyuhiye kubera hica ngasanga ari gihe umaze ariko ari gihe bisaba gusubira inyuma kugira ngo usimbe waturije akazi kigato akabona umenga akariro kawe kagabanutse akabona umengo we ntibikwiye agashaka kujya ku bandi ubona so ibyo byose biba biriho so turababazwa ariko mu bisanzwe ni byiza ko tubyara abana
zishobora kurera kandi ikindi nacyo kuvyara turongoye bifasha iki muri ari ibintu biri muri spiritualité yanda batware kure gato muri spiritualité mu bisanzwe abana bavutse ku bavyeyi niyo mpamvu amadini yose atubwira tugire mariage abana bavutse ku bavyeyi bafise urukundo ufise ivyabona abantu baraje barabona yego turabemeza abantu aba bana bavutse muri abo bavyeyi bakundana cyane kenshi iyo habaye n'undi umwana ashaka kubabesha gukora ikibi baragira ubwoba kubera rwa rukundo rwinshi baba baravukiyemo ariko abandi bumva ngo yatabutse kumva impano mari chance nyine ngo yinye kenshi n'abantu usanga no mu gukura kwabo araroshe kuyovya so ni bizodufasha no kutavyara abandi benshi nuko Mukombozi bifese ndofrati mwebwe iyo tuje kubasaba amafoto kenshi twumva mu mota akamoga ibiki nibiki nawe ati none mbega mamuje kutwifotoza ko kugira mutwinukiritse burya umenga yakuvugiye ibintu umenga ari ibintu yavuze ntubona ko umenga yaramenya amabanga menshi y'abaririmbye kandi mw'abantu bazi ko byo mvuza barukuri ego nuko n'abafana kenshi baza bashaka offer y'ifoto nibo kenshi baza kwinukiriza ariko yabatanze noti yari kuba bize ni pose avuga ati je pose nayiriye sasa ariko tunyene ibintu by'amasigareti niki sibyo bituma impano bakusanye n'abana b'abantu baribesha kuri icyo kandi ikindi nakije kubiraba n'ubuzima abantu arabamwitabi arabade iki ariko nibisi byiza ku bintu ikintu cyose kiva hanze si byiza kucizera ko ari cyo tumukora ikintu aho nshizemo itabi nshizemo n'amahera ko byose biva hanze usanga umukobwa n'amahera ava hanze none amahera nk'umukobwa gwita igema kuma amahera niyo dukundana c'est-à-dire amahera ni ikintu kiva hanze si cyo tuma umutima wavukanye waka kandi n'iryo tabi si cyo tuma impano wavukanye ukiri muto utaramenya n'itabi uko ridandazwa uririmba imbere y'abantu bavuga uti umwana afite impano ikijya kintu cyo gikuru ibintu biva hanze byo kubustinga si byiza nuko rero turi kumwe na Mukombozi Nzeyimana akaba abaheruka gusohora indirimbo yiwe twatanguye buke tuduga ari kumwe na Bface on the floor indirimbo iri kuri account ya Bface on the floor hagera abarundi ni bya bindi bakubwira ngo ibitaba baje padiri babaza abakorezi hari ikibazo kimwe kigaruka ngo none kubera kitari kuri account ya Mukombozi ngo kubera kuri account ya Bface ngo menga ni Bface ngo menga ni Mukombozi yafashije Bface ibyo bibazo nabyirumva ni biranshikira ariko tuko ndavyumvise nce ntahura ko biriho ndaza abantu ko biyumvira ndaza abantu ko biyumvira abantu benshi batwagwa n'umubiri sana sasa umubiri niyo mpamvu uvuga uti nkikaje mfate nkuko umengo ni ugiye gupfa ntuzoririmba kandi no dufata ibintu urabona indirimbo cyambe na mbere twe dufise programme yacu dufise n'ukuntu tuvuga uti bwana iyi ndirimbo ikizogenduku inayo kikurikira tuzogira uku urabona biruko kabuteka nyine tuvyoroshe none twaye kwigabagura hagati kweri vesi ya mbere ibintu vesi ya kabiri bino nutategereza nukorosha kandi kubana bafise urukundo bavuga uti naha iri wanje Mukombozi indirimbo yanyu ni audio gusa ariko nukuri kuri account ahiri iri kikora ibintu byiza ejo yarigeze ku ma commentaire hafi 440 buryo urafata kanyo kayasoma yose Ijina manembera ko ngacisha ko ariko sindashika kuri yose ariko iyo mushobore gushika nka 80% mbona positive nazijya zindi positive ncavuga ati kazuzuza bido Mukombozi mwija ndirimbo ari hano wavuze ngo tango mu gifaransa sije ngo time mu cyongereza kandi gihe kigeze kagufi katerinda igihe cyitwa time mu gifaransa cyitwa temps nawe winjiye kugihageze igihe ucuravuka ujya mustari wereka usa ofisi sana ijya hamwe ndirimbo yuko kenshi umwana ugira ngo avuke umunsi inda injira atangura gukorwa so umunsi avukirako hari umunsi wo kwinjira umunsi no kuvuka kumbe no kwihangana ari igihe kigera tu kabari kigihe umwana sasa ifo kwava asohoke sadi igihe kigeze nuko kandi urabona nk'ubu abakongomani bararirimba suko ngo bacika ibiragi ariko umwanya hari ukuntu wavuye ubu hari umwanya w'aba Nigeria siko kera abakongomani baririmba bo bataririmba n'igihe nuko buryo warase mu bitabo cyane
naje kenshi baje sinakubwiye je nicaye n'umwe niho menya kubera nabo banditse ibitabo kugira ngo bari bakwiye he bayasomye ibyahe tonto ari igitabo kiri ngaha umwe wese ngaha afite televiziyo yiwe ukuntu we ubona inzira zo kuronka amahera muri Bujumbura so kuwunda bibona kandi Bujumbura twese iri ngaha imbere yacu sadiri we soma igitabo cyawe tu afite ubutumwa bwawe andanya uzosangiza abandi Wambwiye ngo kuri hari ibibazo je ntazambaza ariko ngiwe ngira ndakikubaza wambwiye ngo kuri Saint Valentin warababaye ariko nariko ndasoma ku kantu wambaye ku kuboko nabonye kizina sinshaka kurivuga utampaye ruhusha ndabaye ruhusha pe handitse ko Khaisa yego kabisa Khaisa ninde Khaisa umukuzine wanje Ndio mganga bavyara baravyaruzanye. Numukuzine kandi sasa acha ina muto sana. Stadili meka do ahubwo bari bagiye gukoresha petit sere n'umukuzine bagiye gukoresha tunuze sasa wariko arabukora acha aho kwandika Aisa acha yandika Raisa acha yandika kawa wundi mukuru unanje vuguti bana genzo gahakado urafere niyaza na idasram maze gushika sibona nakanyambise cyo guti wow reka cyo nikandemera amajambo tugaruke rero ku ndirimbo yawe kimwe ku kindi umenga mwaranse kimwe ku kindi no kuvuga ko mungana muri kuri muri omeme niveau iyo mugira kimwe kuri 0 canke 2 kuri kimwe umva gutumenga kimwe ku kindi mwashatse kwereka abantu ayuko atamukuru atamuto mwese mungana kandi akazi mwagakoze uko bingana erega n'ubizi mwisanzwe kiya kimwe ku kindi ni hari comparaison y'abaririmbyi yari comparaison ivyiyumviro ivyiyumviro by'abafana n'abaririmbyi bifese umufana n'abaririmbyi hanyuma kandi kindi nacyo hari icyo twashaka gushika ko cyane cyushobora kubafasha bana tubereke abana b'abantu yuko ushobora kubura umuntu mukuru uyu nawe muto akaba avugana ishavu bivanye n'ukuntu abona yuko umengo yababaye ariko wewe sasa umwishyuye ku ishavu ucubura inyishu ucisanga utishyuye cya kibazo umuntu umwe wese afise ukuntu akisha ikibazo urabona ko ari igihe yaboneka ngo umufana arashavuye kweri nanjye ngumutiye none reka nyene umwishyure ugerageze wewe uhagarare ku nyishu tu kubera wewe ni nyishu kuri we ya stadiri uko ikindi nacyo kubera turi muri mu gihe dushaka gutwara umuziki wa mwaka nakubwira uyu mwaka turifuza gutwara umuziki wacu hanze ifo ko abana muziki babaho neza iki gihe kubera kigeze sa irifo icyambe na mbere abafana niyo mazi yacu atuma twoga sa ifo kwanza ko tumenya ibyo batunegura kugira ngo kwanza twuzuze iyo bido twikosore twuzuze iyo bido kugira ngo dutangure urugendo neza twese turi tayari hari umuririmbyi wa hip hop ntagomba kuvuga izina Jenza nirinda kuvuga amazina y'abantu taba turi kumwe yabuza turirimba hip hop ukayivamwo ukaja kuririmba ama R&B biki to ntabyo buzi umuntu wa hip hop ayigumamwo muga wewe nuwo mwakoranye ijya ndirimbo ubu musigaye muhindagura rimwe mukagira ivyo abantu bipfuza ivyo bintu yavuze bifise ukuri kungana gute ari ukuri kuba kuri wewe ikibazo gusa no ukuri kw'abandi cyubona umengo sukuri uko ni kwikundana ko abandi bamenyereye so ikintu kimwe tu nuko natahuye yuko umuziki imana impano ikuririmba niko impano ya hip hop cyangwa reggae cyangwa zuki nibazo kubeshe ibi ni style uhura nazo bivanye na environnement yawe cyangwa umuririmbyi wigeze gukunda akakwinspira ukavuga uti ya mpano yawe y'ukuririmba ko cyitwara ino ariko nibisigura yuko uko sasa muri ico gihe unje nibaza yuko nce ndatahura yuko aha ku muhogo no nshobora kwiga vyose hajya kumenya kirundi uri umurundi n'ubwenge ariko kumenya icyongereza uri umurundi ntumenye kirundi si ubwenge ariko uzi kirundi ukamenya n'icyongereza n'ubwenge bukomeye tonto ushufata yuko genda ikijya jabwo mbona yuko ari bwo wewe none nshoboye ya bindi wewe ushobora ndashoboye kandi urazi ko nshoboye hip hop meza na hit ngiye kirigendera ndashoboye none ndabishoboye neza nkabya bindi nkabikora hari kibazo tuntu ikibindi yose ni kubikora bijya sindabishobore n'ibisi byanjye sindabishobore aho mba mbuzi imenya n'ikiziriko ariko none tuntu je nibaza yuko kwiye kuva mu ntuze mu majambo batubwiye turabe mu bwenge bwacu twibeshye kimwe ku kindi ibirimwo benshi bakunda kuvuga ngo video ngo ni insigu ngo video ni insiguro ya audio ariko umvise message imwe muri kimwe ku kindi
sinibaza ko muzohava muvyerekana byose n'ahatari sinema. Video iriko irategurwa iriho izoboneka canke ni yama audio aba yisiguye adakenera video. No video iriho. Iriho kabisa iriho. Kandi reka nshimire nyene Ricky Bejeko na Sherif iriko. So video ikirakogwa kandi ukuntu bayikoze mu buhinga nyene bw'abantu babisomeye atari gusoma icupa gusoma urubaho basomye kaye n'ibitabo so indirimbo izozi kwije ibyo mwifuza ndatse izobamara inyota. Okay, mu ufise igiteramo Mukombozi arafise igiteramo kuri burya Mukombozi wumvise ivyaririmbo gacubona n'ingena ameze umenga n'ibintu bibiri bidasa umenga aritonda cyane ariko arishoreshera buke buke nanjye nagiye muri mood yo kuza ndavuga buke buke kandi nahora angira nagukweze waji wanje. Okay, nagomba ndakubaze urafise igiteramo hariya Igitega ku Ngoma bar reka tubicishemwo bari kwira idi nagomba ndakubaze hari abantu bavuga ati jewe nzogenda kubera kimwe ku kindi ariko rejya ndirimbo umenga ntiwo kwibaza hongere buyishure bizoca bigenda gute uri kuravugana na Bifes kugira azoze kugufata mu mugongo. Icyo kintu tukirimwo ariko mutamuteguje si byiza ariko gusa yarayemeye kuzomperekeza. Ariko si byiza nanjye sinari nifuza yuko image yiwe iza mutamuhaye inoti zingera kubera je arakeneye amazi kimwe ku kindi kubera no araza kuza araza ariko nyene nanjye ndumva isoni aba sponsor mugerageze mu hiyo sponsor ugira umubone nawe ndamutwaye avuze muri kimwe ku kindi avuze ngo aba promoter ngo araba promoter bagwa avance ngo anywa bikagorana ngo bagutelefona ngo nyaruka ngo ngufungure ngo ngugirene ubwo no mu promoter rero canke ubuwe mugenda contrat wayisinya bien ubu ni contrat twahijeje c'est-à-dire ntucyumpangira giye ukuntu nkoresha amera yanje arayanje nayanje c'est-à-dire igisigaye jewe ndi serie gikuru gusa ndazi no bagiye basaba contrat si bibi kubera aba inserie barimwo sasa kubera aba inserie barimwo nujya mu serie acarugwamwo sasa jewe sandi mu serie nashaka kurugwamwo c'est-à-dire ico niyemeye negeza kugikora sasa kubera nko negeza kugikora ayo mahera yawe nabi impamvu yo gutashaka kubahiriza giye kamere kanje iyo mbu mwarimu sinari peut-être sinari gushikiza neza ivy'Imana yampaye kubera impano yanje yakiba limite naca nigisha abanyeshuri batanze minervare batatanze naca ndabareka so jewe iyo ni limite cyumva ko amahera yatumye uyo ntamuha so Imana no cyanda yibwira iki je nshaka bose Mukombozi uri mu bantu bandika imistari canke ibintu biri mu bwenge ashobora kuvuga ikintu ibyo bene navuga muri introduction bitabaza meza abiri reka tubivuge kuko biriho abaririmbyi ko birananira kwifata showbiz ugasanga n'ubutumwa batanga mbere ugasanga bya bindi ubutegetsi canke abarongozi babwiye ati reka nabona basanga mbere bamwe mu biriko bituma banafunga mu bisanzwe iyo uri imbere ari ukuntu ukwiye kwifata ariko tunyene umwana w'umuntu uraraba akavuga uti uyu mwana yabikoze ibi nyacyago cyoza idini sinibaza ko yavuye muhira agiye kucyoza idini gusa nyene yavuye muhira afata yuko agiye kwerekana yuko wa munsi w'abakristo nanjye ndanye ubukristo bw'ikibire so ugasanga umuntu abiguyemo ariko ikintu cyose ukiyokoresha ubwenge ukiye kuba uruhande rwawe ukaba uruhande rw'uwundi kavuga uti gende hariya naho ndumva gute nka kujye uri kwakora indirimbo kavuga uti ndumufana aka kajambo no kumviza gute kagakuremo kugira ngo abafana ariko aracyumva acyumve nk'umufana kuba nawe uri umufana so je nibaza yuko icyo kiradushikira ariko dukwiye kwifata neza mu gihe tubona yuko ari ikintu kandi ikintu kitayijesha icyubahiro Imana ni ikintu dukwiye gutinya cyane ariko Mukombozi imbere yuko duhava turangiza imigambi yawe yavuga kuko urabona ko isirikira nyaruka cyane ibintu uri kurategura inyuma y'aya makorabo uri kurakora inyuma y'indirimbo zawe zibiri cyangwa zitatu ariko ya inyuma turiko turegereza kuja muri sama kandi muri sama
akazi karaboneka cyane kuri mwebwe ampisi barondera umuntu afise amahiti barondera umuntu yakoze cyane we uriko witegura gukora iki kugira muri sama n'ubu uragezweho ariko utagezweho cyane kuko ubu barakurondera hano wowe nyene warigeze kumbwira uti asindishima bado kuri uri gukora iki kugira hazogera ico gihe rero wamaze kuvuga ati ngeze nko kuri 70%. Urategura extended play EP canke album mu majambo make mu camake jewe hari ibintu bimwe navyo bintegura hari bimwe ntegura n'ibindi bikantegura sasa hariho nk'ingendo zisanga ziko zirantegura zonyene hari n'izindi ngendo nanjye ntegura zo kuduga inyanza usanga hari n'izindi nazo zo kuduga igihugu so mugiye kubibona kandi urabona jewe nk'umuririmbyi nkuko nakubwiye umuririmbyi n'ikirore meze nk'umuntu ari gusa imbere yanyu sadiri nimwesheje muzobibona so sadiri ntacyo nazokora mutazobona sadiri hageze imigambi myinshi fise yose izoba yerekana iwanyu cyane ntacyo nzohisha kabisa ngiye kubibona ngo Satbi sinzi ngo Bidondo ngo Black G sinzi biki nibiki wewe umenga kandi nkaba Farias n'abantu bari hafi yawe mukorana ariko ntibigishaka ko mukorana abantu bariko baribaza ati mbe muri cya kibazo nenda kubajije ibintu ugiye gukora nategekanya apara Bifes on the floor ukorana n'abandi bantu ibintu birikora tonto kubera jewe nje ndi free jemeze nka wifi irakonekta zose so igikuru gusa right ari ibintu birikora ari umuntu ari ndimbo mukora kubera ibishobisho kubera gusunikwa n'ibishobisho ifo kudukorana nko kumengo mwabwiwe yuko kwa kangaye muzopfa sasa ntituzopfe tutabikoze no ariko ibintu byikore kandi kikoze ku mwanya cyo kigenda neza kivuga uti no iyi bifesi yo nyine yari ikoze kubera aho nagenda hose niyo nkuru na bifesi aho yagenda niyo yari nkuru sasa vyategezo reka dukora iki cyoroshe musanze uri kurarima utangwa kurima hajya horoshe kugira ngo aguhe ingufu yo kubona yuko nahajya hagumye uhashobora sasa kituvuga reka dutangura iki cyegereye cyane tugira ngo tugenda n'ibindi tuzobikora tu ari umuntu yigeze kumbwira ngo hari abantu bo hanze bakurondera kugira mukorane mukamba wamakubera ni mu gihe sasa izi kintu kimwe abantu benshi bafata yuko Mukombozi mengo kubera nashitse mu kwindwi mengo niho yacenza gutangura umuziki no guys je nari mu muziki sana kandi naronse n'umwanya kubera atabajurnaliste bamamagara ata concert atakiniga byinshi urabona sa muri ico gihe ndafise byinshi narerekana abarundi guys nana kimwe giye musana na kimwe ndabereka kuko indimbo zose ndiko ndabaha the love course love z'uyu mwaka zandaje zose ndimbo nakoze 2018 zijya zianahari zose so usinahise ndatangwa kandi je sindazi Bujumbura musanze cyagiye mwaza kuri aeroport hajya narinje mu Burundi tsagiye Bujumbura sindashika je ubu yo iki ni kibiri ariko roho bado niraza ngaha none niyo mpamvu atako niyo ndacyari mu Burundi ariko sindashika Bujumbura niyo mpamvu na concert zanje ziracyari none Gitega Makamba ndiko ndazunguka ngende za Ngozi ibujumbura nzoza kandi ninaza muzobibona kandi ninaza mw'abantu mwe muzobibona kandi n'indirimbo muzoyumva ibabwira konje sasa je ndatangura yo ahubwo je ndatangara abantu nk'abantu bariko barankunda cyane ubuyo nanje naratangura kubereka ewe mugiye kuryoherwa nk'abantu mwewe abaganga mwitegure kuvura abantu baryohewe nanje ndabashimiye cyane kandi mwakoze cyane Empower TV mugwetu muduha mwempoweringa baririmbye nkuko mubikora ndaryohewe sana jewe tonto naryohewe sana kubera icyambere na mbere ku bibazo yakana hano mwanyakiriye urabona ko namba na twafunzwe ndukwiye kwicara mu nkungugu so nawe twatsinzwe nuko ariko kandi ndabashimiye cyane nabafundi bitambo mwese hanyuma ikindi nacyo ndabatumire abantu bose Gitega
mwamwe muzo tuzoduha igitega kandi ni bien ifu kutugenda kabisa munchishirize live kabisa abantu bagiye kuri Empower one live concert babone Mukombozi byari arakora so mwakoze cyane aho tuzowira ku ngoma ayeye yego ndakubaza ikintu ijya ndirimbo naho mwaririmbye muhanahana mukivyo wawe waririmbye byo gira sanse ubivuze uririmbye wenyine bifisa dahari oya tuzojana ya kabisa ifu kutujana nibisha kugira sanse nziza swati we umbagije ikibazo cha bifesi oya mvuga uri kuri umera nk'uririmba wishura akajya gaparti kawe nibikunda kora mwagiye muragira ndashobora kubera ari utu stari tune tubatwireka okay mwe basani muza muteraninda musana umwe kuba mariage zine ugabanye bumaraya hari wakurongoye wewe ko mbona wita imbere nk'imburujo ya bucuti utanazi kontra yacu ko ari imyaka cyangwa imisi arabo duha imitima kumbe bo bashaka hiti nakaye tuvyara baki kuko dukundwa na benshi uyu mwaka yeyo nararyamitswe hanze mu mazi nk'igitandara mu mvura mu bukonje n'inzara mbigikankara burya nasanze ifaranga ribuze nabitonze bakarakara kuba mu mazu y'abandi umwaka nukuri bigiye guhagarara ubukene bwaratumye impwe zanje zitagaragara nkababazwa n'abashonje nanje shonje nindi garagara saba Imana izo mpenzohe n'abandi bagoye mwibarabara uyu mwaka imyango yugawe Mukama agiye kuyugurura ibituma umunezero wanje ubura nkaronka marira ibituma inshuti abagenzi bankunda bakanyibagira ibituma ivyanje byose bigenda bicyumbagira uyu mwaka speed iri hot Usain Bolt nakurikira ibituma mu muryango wacu bukena amagwara bitwinjirira ibituma mu muryango wacu bafakana imfuvyi zikwiragira ibituma tudataye wacu kandi ari hafi tuzinzira uyu mwaka muzombwira numvise East Africa ko bavuga ngo impunzi zitaye iwabo niki umwaka asante nuko twari kumwe na Nzeyimana Mukombozi Nzeyimana Toma abana hama Mukombozi ni jahari ya kugira twese tumenye Imana ishimwe cyane kubona yaje kuko bujyaragoye no kuboneka ntufyine nuko rero Empower TV Beni wakoze the free show nanyu mwakoze genda katome ubwo ngoye kuboneka ndakatome